nawe urumva ko bw'ikigeragezo nari narahimwe nta bintu narashishwe mu bisanzwe nta bintu wavuga ngo Imana iravuze ngo uri kurakumura ibitugu uri kuruzuzwa ngo Imana iravuze oya ivyo jewe kwa Nadine ntivyari bikivugika kuko Imana yavuze kenshi ngo gukora kwayo Yesu nashimwe ariko kuko cyari igihe canje nabwirizwa kuhaca kugira ngo nze nkorere databuja ntinya. Amen. Nagomba mvuge gatoya ku basoda abasirikare baraca muri formation kandi ujya umuntu abaforoma baramwubaha nanjye nari muri formation kandi iyo ndayishimira Imana cyane. Nyuma rero niho uyu mupapa yaca bakandamutsa aravugishwa ngo umviriza muri jewe ngo nakumugaje ngo mugabo ngo uyu munsi ngo niwamvuga ngo indometi ngo zivuga ngo ego indometi 3 murakira. Ndamwitegereza ntishaka iguguye mbesire baba ngo Imana ivuze ngo uvuze ngo siyo yantumye yego ndabivuze pfukama ndagushengere nanjye nkavuga nimfukamisha amava yayo jewe natuze ifise ibihute 3 bibiri vyaraha aya kandi vyari bimbabaje cyane bene data ndavuga mfukamisha amava yayo nkina natanga pfukama nkasubira bene data kugira amakenga n'ivyiza nkasubira nkiyaza ntimbega bashe uyu mugabo n'Imana yamutumye koko nawe akaja mu mwemu ngo baba ngo Imana ivuze ngo siwe uvuze ngo siyo yantumye ntege Imana imbabarire ariko bene data ndagomba kubabwira ikintu kimwe Imana yaravuze ngo nzogukiza naho utovyizera kuko yo yavyikuriye mu kanwa. Amen. Ibwirizwa kuzobikora. Yesu wacu nashimwe. Niho rero amasaha y'umugoroba yavuga ati ndavuye gatoya hari ubundi murimo Imana yari yamuhaye kuja gukora yagarutse mu masaha y'ijoro aravuga ngo reka tuje gusengera mu cyumba kirimo wa mukobwa wa Yesu. Niho baca baza hanyuma nkavyuka urumva narakukumva gutya buhoro nkora dakiga imbere y'imatera barayizura barayikuraho ndicara dutangira gusenga. Turiko turasenga jewe ndota mbona ndiko ndatambuka ndahagarika amasengesho hagarika gatoya Imana imbariye ko nzotambuka kandi aba bantu nzoza kubaramutsa ntambuka nawe atoya hagarika Yesu n'ubunyene Nadine akira aja muri mwemu bene data abantu bavugana n'Imana ariko nawe nubwo uvugana n'Imana uze wirinde kwishira hejuru. Narabwiye Yesu ntuzondinde kwishira hejuru Yesu uzobukoze. Amen. Niho rero yaca aja muri mwemu ngo Yesu n'ubunyene Nadine akira shinda kurekura Yesu uko yavuga ngo n'ubunyene ni kubwenge bwanje bwatera mugenda cyane tabanja muri koma mbera nkucikanye ariko nubwo nari meze nkucikanye bagenzi banje sinaringiye ahantu hadasanzwe nagiye mbona wa mumarayika agaruka kuntora ati barakuntumye ona Yesu asifiwe sana. Maze rero ndiko ndagenda uyu mumarayika arambwira ngo Nadine mwijuru Yesu arakuntumye Yesu wacu nashimwe nababaringana nirutse ndamubonye. Rero tukiriko turagenda n'uyu mumarayika twashikiye umumarayika umwe abarira ngo jewe ndi marayika mutabazi yagenda twibarira amazina batareza kunyibarira amazina nze mbona bariyeri ya mbere iduze umumarayika umwe yari nkawundi nkabatutse bariyeri baravuga ngo ntarengana. Umumarayika arasigura aravuga ati ararengana ati oya igituma atarengana nakirabe hajya bene data ivyo dukorera ku isi Imana iravyandika birandikwa wabikora winyegeje wabikora ubwira habona umunota n'isaha n'umusegonda n'umunsi n'umwaka vyose birandikwa ivyo dukoze. Hanyuma rero namubariye ko hageze igihe ahura n'amabariyeri ndi kumwe na wa mumarayika uyu mumarayika naramubajije urinde arambwira ngo ndi mumarayika narihejejwe utwigisi kandi arambarira ati Nadine wowe bidaharangowe
ndahura ngaha baca barayiduza, bayidugije bati ntarengana, arasigura biranga, baca bambwira bati raba nababariye nti ikintu cyose ukora kirandikwa, cyaba cyiza cyaba kibi kirandikwa, n'iyi saha ndiko ndavuga biriko birandikwa, mw'ijuru barabizi ko ndiko ndabwira ubutumwa ntanga. Niho bambwira bati raba harya mera nk'uravye ahantu kuri ekara nko ku kibaho handitse ngo igituma atarengana umurongo, yidodombeye abamuvutse atari, yari afise ijisho ry'akagaye, yarakunda kwimyoza, yambaye impuzu zikuramo inkomezi abamubona, kandi yisiga n'amavuta. Bagenzi banje si uko nikora, twari utuvuta ducanze na pudire gusa ndatwisize ko yaciye yiduka, atayo rero yohari urwaye abadayimoni bo mu maso. Biboneka ngo abantu benshi siritu abagore n'abakobwa baragwaye abadayimoni bo mu maso. Ico n'ikindi cigwa nonzo kongera nkagaruka ko ndiko ndabasigurira abadayimoni bo mu maso. Niho rero baca bambaza bati Nadine, hariya kw'isi hariho kafetariya ntego, none amata uyasanga imbere canke inyuma? Ntoya uyasanga imbere. Ni ukuvuga ngo harya iryo pasura wari wambaye igereranywa na kafetariya, wariko urabwira abantu uti hano inyuma mwoza inyuma y'iyi pasura hariho ikintu, bisigura ngo umuntu wambara pasura ukunatangaza kwamba mbere kuna kitu wambaye kafetariya. Yesu wacu nadutabare. Niho rero baca bambaza igihe navyihaniye, ndabona ndiko ndavyatura bagenzi, hari ikimazi cyo kwatura icyaha. Abantu benshi amashengero menshi barahagarara bagatarika ibiganza bakavuga ngo genda Imana irabahariye. Ya ngira nibariza abaganga mwese muri kwisi, hamwe hotonda abagwayi 100 baje barondera dogiteri, hanyuma dogiteri akavura bakeya agaca heza, agaca asohoka imbere y'umuryango akavuga ngo genda mwese murakize. Mbega mwovyizera ntimwovyizera? Yesu wacu nadutabare. Ni ukuvuga aba bakozi b'Imana bari imbere yacu n'abadogiteri b'imitima, kandi ni n'ivyabona. Yesu wacu nashimwe. Nyuma rero barambarira bati Nadine, kuvyihana waravyihanye ariko ntiwama wezwa, ngo niwashika kw'isi uzubabwire ngo mwame mwezwa. Ndatangarije isi yose kwama mwezwa. Twadutsure mw'abagore, kwakwimyoza mw'abantu mwe, vya bindi usanga uriko uratuka abana. Imana yo mw'ijuru dutabare, izoduhereza ijuru. Niho rero hagenda hatuka mu bariyeri, nababariye ingene umumarayika wese yagenda yivuga. Niho rero turi kumwe na Yesu, nawe nababwiye ingene namubonye. Ni ukuvuga Yesu niyo twagera mu ijuru nta muntu n'umwe azomutubwira ngo ujya ni Yesu. Afise ikimenyetso kimuranga gitandukanye n'icy'abamarayika. Bwana Yesu asifiwe sana. Rero Yesu aramfata ukuboko arambwira ngo Nadine, ugiriwe ubuntu, nje kukwereka ivyo mw'ijuru kandi n'ivyo uzovuga mw'isi nje kubikwereka. Ni navyo bitumye nza ngaha kugira ngo ndabikubwire. Ejo niwapfa uzopfe wabimenye, ejo niyo wasigara uzosigara ubizi, niyo waba ukiri ngaha kw'isi ube ubizi ngo iki kirazira kijya n'ikizira. Yesu rero niho yaca afata ukuboko, turiko turagenda tunezerewe dutwenga. Mana we, gufatana na Yesu biraryoshe, dufatanya amaboko. Aho iyo ndahashitse numva noterera induru ku munwa nkavuga nti Yesu azofasha nzekubone, nawe ndabikwifurije kuzobona Yesu. Niho rero yanzungurukana arambwira ngo Nadine, ngira manze ndakwereke ibikorekera ikuzimu, inama z'ikuzimu.
mbona afashe ekuteri ashyira mu gutwi kwanje, hanyuma mbona afashe akantu kameze nka telekomande atumbereza gutya, nza numva imituragaro myinshi cyane. Arambaza ngo ubona iki? Ndamubwira nti nta na kimwe mbona. Mugabo ndabona umwijima. Niho yaca ambwira ngo twegere, iyo uri kumwe na Yesu nta na kimwe bagenzi ushobora gutinya. Niho rero yaca amurikira, nkaca mbona ibigabo biryamye ku nzira, biryamye birambaraye byihebuye. Ndamubaza nti none bijya bigabo byose biryamye binini nta n'umwe bangana aha ku isi. Ndamubaza nti none bajya abantu ubu baryamye ni biki? Arambwira ngo bajya n'abadayimoni bikanze ko inzambi ivuze, kuko bobo bama bikanga kuvuga kuko biteze gucibwa ku iteka. Arambwira ngo niwagaruka ku isi, niwasubira hariya ku isi waba uwo mubiri, uzovuga uti mwambe mwikanga inzambi. Ndatangarije abantu mwese muri ku isi, mwitwa ko musenga, buca data bujaza, buca uwadukoyaza, mwame mwikanga kwahava shika. Amen. Niho rero yaca ambwira ngo umviriza neza, numva ijwi rihamagara ngo basoda banje. Haca numva abandi bitaba ngo turi magabo. Hano ku isi umuntu aguhamagaye uvuga ngo sabwe, reza, karame, mugabo abadayimoni bo bitaba ngo turi magabo. Niho naca numva avuga ngo nimugende ku isi muteze ubusambanyi bw'uburyo bwose, kandi muhere kubo hejuru, kuko abandi bobo ntibagoye. Yesu nadutabare. Bene data, abadayimoni baraduze. Rero niho naca Yesu ambarira ati Nadine, ngira ndakumvishe inama zakorekeye kuri wowe, aho ndahagaruka, reka tuje ku byo mu ijuru. Ni ukuvuga ngo nkiri muri yakoma, wa mukozi w'Imana ariko aravuga ati Yesu ni ubu nyene Nadine abwirizwa gukira. Yesu rero yantwaye, nca mbona ashikanye ahantu mu cyumba cyarimo umumarayika umwe. Uyu mumarayika arahaguruka arivuga, aravuga ngo je ni marayika mutabazi. Yesu wacu nashimwe. Akivuga ngo ni marayika mutabazi, acavuga ngo jewe njejwe gukiza, ngo ni jewe nkiza. Muri ico cyumba ndahabona ibihimba byose bigize umuntu. Ndahabona ivyo bihimba bigize umuntu, cambaza agafurako k'amaraso kari kahari, n'akakoko n'akiki. Uyu mumarayika arambwira ngo aka rero iyo umuntu agwaye sida, ni jewe manuka nkakuramo amaraso agwaye, nkashiramwo amaraso akomeye. Kubumva igifaransa, akuramwo sa negative, sa positive, agashiramwo sa negative. Yesu wacu nadufashe cyane. Arambwira ngo niyo washika mw'isi uzubwira abantu uti mu kwizera sida irakira. Ndatangarije abantu ko mu kwizera Imana nta kintu na kimwe kija kinanira Imana. Ndabaza Yesu ni none jewe nzokira? Yesu arambwira ngo nico gituma uje ngaha. Nuko rero wa mumarayika aranyakira, aranyuriza ashira ku gatanda, mbona afashe akantu kameze nka bisuri, arandyamika, ahera hano mu mafyigo, abaga inyama yabaye nabakuramo, ashira hasi, atora iyindi ashiramo. Haleluya. Yongera atora umutsi wabaye nabi, akuramo, ashira ngaho mu maguru, angirira neza kugeza ubwo yangiriye operasiyo y'ibihute nari ndwaye. Muvyumve neza, ibihute nari ndwaye, navuye muri koma nabikize. Niho rero Yesu yaca ambwira ngo uyu mumarayika niwe yambariye ngo Nadine, hariya ku isi hariho pièce de rechange. Urabona ahantu handitse pièce de rechange? Iyo somye ahantu handitse pièce de rechange, nca nibuka nanje ko Yesu yazimpaye ngo uzutangariza abantu uti no mu ijuru pièce de rechange ziri. Izi rero pièce de rechange ubu nkoresha by'ukuri zirakomeye. Ndashima Imana, ndatambuka unambonye kandi nkuko umumbona nta bumuga ngifise bwo kuvuga ngo ndamugaye amaguru, nta na bekire mfise ndiko ndagira ko nitambukira n'ayanje maguru. Nuko rero
ahejeje kumbwira operasiyo acambwira ngo nuvyuke. Mvyutse kw'isi sinababariye baba babona ko napfuye, mugabo wamuvugishwa akaguma avuga ngo ndi Imana, ngo ndi Yesu Kristo, ngo ndiko ndamukiza. Bumva ntiyashobora no kuvuga Yesu Kristo, ngo ndiko